aha hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 979. Iyi niyo ndege Uburundi bwari bufise. Aha Perezida Jean Baptiste Bagaza na Perezida Habyarimana Juvenal w'u Rwanda bari batembereye igihugu kibanyi ca Zaire. Ico gihe nticari bwabe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu yari perezida w'ico gihugu Mobutu Sese Seko Wazabanga. Aha bariko baraganira ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu vyabo. Aha hari aho bita ibadorite, niho hari kirimba ca Perezida Mobutu Sese Seko Wazabanga. Bahejeje kuganira abashitsi biwe bari batashe. Aha murabona Perezida Habyarimana Juvenal yuko yuriye indege yiwe. Ni mu ndabire ico gihe indege y'u Rwanda ingene yari imeze. Aha ariko arasezera mugenzi we w'u Burundi Perezida Jean Baptiste Bagaza. Aragiye kurira indege yiwe. Murayibona? Wala. Nagomba rero mu ndabire indege Uburundi bwari bufise mu gihumbi kimwe n'amajana 979. Mwumvirize iki kintu. Haheze imyaka 45. Ubu indege dufise niyi. Eka mbere novuga yuko atandege Uburundi bufise. Kuko iyo bwari bufise barayidandaje, amahera bayidandaje ntawamenye niyo yarengeye. Iyo bavuga ko iriho tuyumva ku matwi ngo ntinakomeye no gukomera. Birirwa baratora amahera muri leta amamiliyoni n'amamiliyoni ngo nayo kuza barakora iyo ndege. Indege itava nahiri. Bo ikireka maze ndakibangire ndakigarukako. Murabona indege muri 79 abanyarwanda bari bafise. Perezida yagira muri kajugujugu. Ibi bigaragaza neza ko mu gihumbi kimwe n'amajana 979 Uburundi bwasumvya ubutunzi u Rwanda kure niyo. Ubu haheze imyaka 45 ni mu ndabire indege bafise mu Rwanda. Ndabira indege dufise mu Burundi kino gihe. Inyuma y'imyaka 45. Ndabira perezida w'igihugu cacu, perezida w'u Burundi bamuha lift. Ahagiye naho baba bamutumiye no kuvuga yuko babanza no kumurungikira indege kugira ngo bamuhe lift. Inyuma y'imyaka 45. None hajye Barundi vy'ukuri twovuga yuko turaba patriote. Twovuga yuko dukunda igihugu. Uko bimeze kose ntivyumvikana. Reka twumve ingene umukuru w'igihugu atubwira ivyerekeye iyo ndege ivugwa yuko iriho kandi abarundi batayibona. Iyo ndege irakoteshejwe canke yaragurishijwe? Ikoteshejwe he? Yinjiza ngahe? Kimwe ko abikurikiranye cyane kuko nogura indege igumi ihagaze ku kibuga c'indege ikarindira ko umukuru w'igihugu azofata urugendo. Ngiranga abantu ntibazi indege igende hariho ibirometero igiye itegereza gusubirwamo. Ibe yicaye hariho amasaha imaze itegereza gusubirwamo. Wapfuma yisubiramwo rero yakoze. Rero iyo ndege nico itumwe n'amashikiranganje yafashe umugambi ikavuga iti tuyishire aho boza barayikoresha amahera azoyikora akabavuye muri iyo nyene. Bisa nuko umukuru w'igihugu yaravuze ati iyi ndege tuzoyikoteshe, amahera tuyikotesheje abariyo asubira kwigirira entretien canke kuyikoresha. Voilà. Ariko none nimba bayikotesha ni kubera iki hatogwa mahera imiliyoni nyinshi bivugwa yuko arizo kwikoresha? Mbega ayo mahera cajahe
kandi hariho ayandi acibwa n'iyo ndege. hanyuma rero nari nababwiye mwarigeze kukimbaza yuko basanze hariho defo ifise ugiye Madrid n'ubu yisangaho iyo defo rero ntibarayitorera umuti. Basha inyishu umukuru w'igihugu yatanze utamengo n'umuzagazaga basha je ntayo ntahuye, je sindabitahura neza, nibaza yuko hakoreshwa ibindi biharuro kabisa. Kumbure mwebwe muriko muranyumviriza ubitahura yoshobora kubishira muri commentaire akabidutahuza. Reka twumve umengo hariho n'abandi batabitahura ivy'iyi ndege. Murazi ingorane tufise yo abantu babajije ikibazo ikicanye kiriya, hari imvugo ngo kuvyonga, mugabo ubaza abashaka kumenya nk'akarorero muri 2006 nimba ntihenze hariho indege rero umukuru w'igihugu. Iyo ndege twumva ngo yagurishijwe, abantu bavuze umutegetsi umwe ngo no kuyitanga ngo twari kuyitangira ubuntu, ngo turafise ubutegetsi twarikukiye. Ni vyiza mugabo iyo ndege yaguzwe mu makori y'abarundi canke mu madeni yafashwe mu izina ry'abarundi. Ejo bundi muri 2016 muri Kigarama twarumvise bavuga ko haguzwe yindi ndege, cene kuyirabikwa narayirabutswe ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Mugabo iyo ndege kuva mu kwezi kwa gatatu muri 2017 ntawuzi irengero ryayo. None ingendo mwene iyo we wumva byoce bigenda gute? Agatongo asambura mu rwego rukurikiranira hafi ibikorwa vya leta, ico kintu mwaragishishije mu namashinga amateka. Ico kibazo kumbure inyishu je narose sinzi. Mu mwaka uheze hageze kwiga amafaranga leta ikoresha ku mwaka, hariho amafaranga ngo agenewe kubungabunga indege yo kurera umukuru w'igihugu miliyoni 500. Murumva igice c'umuriyaridi nico gitegekanirizwa iyi ndege. Nibaza yuko iyi ndege bayigize nk'inka baza barakama basubira bakama. Narabajije umushikiranganje yari yaserukiye leta muri ico gikorwa, mbega aya mafaranga miliyoni 500 iyo ndege tutabona, iyo ndege atamuntu numwe ayigenderamwo, iriho canke ntiriho? Cinyisho nahawe inyishu yuko iyo ndege iriho, yuko rero ayo mafaranga atarayatakaye ko agiye kuyikoresha. Mugabo nuno munsi kumbura simperutse ku kibuga c'indege, sinzi ko yoba iragaruka mu Burundi. Urumva rero ibintu nkamwe nivyo iyo wishuwe wakira inyishu baguhaye hanyuma ukarindira inkurikizi zayo. Aya n'amakenga yanje, indege ishobora kuba itariho no kubaho. Ntivyumvikana ukuntu bokwama bayitorera budget mu 2019 ntikogwe, mu 2020 ntikogwe, 2021 ntikogwe, 2022 ntikogwe, 2023 ntikogwe. Aho mwumva imaze gutwara miliyaridi zingahe ari indege ihagaze ngaho? None izi miliyaridi zose nizoba zimaze kuyikoresha hanyuma ntiyaguruka no kuguruka? Ibintu rero vy'indege numva birimwo amakenga menshi, ahubwo amafaranga ashobora kuba akoreshwa ikindi kintu atari iyi ndege. Iyi ndege ishobora kuba ari icitwazo kuko birarenze ukwemera. Numva umengo vyofuma biba vyiza iyo ndege bafumye bayidandaza, amafaranga ayivuyemwo agakora ikindi kintu, hanyuma abarundi bakaruhuka kwama bumva ngo hariho indege batigera bayibona n'umunsi warimwe. Ariko amahirwe yoyo murumva yuko ari make bivanye n'inyishu umukuru w'igihugu yatanze. Murabona rero ko twagiye dusubira inyuma, ubu tugeze kwitapi. Ubu muratahura ko Satani yatunyaze umunezero. Uravye indege twari dufise kera ngaha mu karere
yari indege nziza cyane, yari indege y'igikoko. Ariko ubu kubona ata ndege tugira, ishusho y'indege dufise akaba ari iyi mubona. Iki gicapo ntikitubereye twebwe abarundi, turakwiye kugaruza umunezero Satani yatunyaze. Imana nibahezagire, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.